bavyeyi beza umwana arakeneye kumugira umugenzi ego breve antuka umukobwa umugenzi wiwe wa mbere yarakwiye kugira yobaye mama wiwe ndazi umukobwa yarageze vrema kubaka ariko muhira bakamubwira ati none kutatwereka umufiance wawe iya kwa hari iki umugabo umwana neza w'abakobwa aravuga ati ikibazo mfise jewe nashurashuju na papa wiwanje nkiri umwana mutoye usanga afise ihungabana ryo nk'umuhungu we bahuye kumva umenga ahuye n'ishetani igikoko antuka umugabo arinda yubahuka gushurashuza umwana wiwe umva basi akavyobahuka nibaze yuko atotinya kumugirira nabi basi abivuze urazi yuko hariyo n'abana bashaka kwibwira bama babo ukazomva mama amubwira ati ahubwo ngo niwe wamwishiriye abavyeyi bo rero baragoye bari très compliqué somehow ukiyumviriza ukamubwira umuntu akakubwira ati ngo yango bwose ngo ariwe wamwishingije wamwishize ko kwa kandi urazi yuko ko tudatahura umwana wawe. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Twagarutse na Yaga Tech. Kwa muri kumwe na Love. Hamwe na Irene. Mata. No musaba ngore bisitani. Twaje kugira tuganire kandi no musi turavugana twaje kuvugana n'aba papa. Tubwe mu mvuga mbabarira amatwi. Yeah. Bavuga n'aba papa donc tumaze kumva kenshi ahantu aba papa bavuga aba papa canke abagabo bashirashuza abana babo donc abana bivyariye guys mumvirize nawe ivyo bintu ugasanga hari n'ibintu binanyinja ugasanga uri umupapa wewe waravyaye umwana arakura numwigeme yarakuze ariko kumva nyene ko wagenda gushurashuza umwana wivyariye man nibaza ko yari shetani niko imana ni shetani Ibrahim kandi yarabateye kandi aba muzogende mu basengera n'amadayimoni ego Ibrahim urazi yuko jewe hariho histoire nigeze kumva donc yo ntiyari umwana genre ntiyari nubwo ntiyari uwo mukobwa ntiyari umugabo yamushurashuje ntiyari papa wiwe yari umugabo wa mama wiwe donc ukuntu byari bimeze umwana yabuze papa wiwe abura papa wiwe ari mutoya abuze papa ari mutoya kurya bumva mama we nawe yakora ahantu kure rero kurya ucuza urabwira ababanyi ati donc aba bana banje muze murabandabira iki ni kuvuga ko abo bana umupapa niwe bita papa wabo racafata ako kana natwo kari gafise nka 12 ans alors cafata ako kana donc acitanga kuza azagaha utuntu atko ari n'abana batoya baba bahendwa n'utuntu duto ubunama amarore arakoze ibara amarore muri no minsi arakoze ibara buriya babahendesha zaramugurira utuntu kugeza aho amushurashuza Chawibaza nk'umwana kumva nk'umwana ngo urazi yuko nk'umwana ngo waduza genre umwana waduza ngo umwana waduza ngo yanameretse igiterego urazi rero ndagutera ngo urazi yuko aba bana baca bagira n'ubwo bwo kwibwira abavyeyi babo voilà umva ahubwo baca babwira mubivuze tuzobira donc baca babatera ubwoba ugasanga umwana biramunaniye ingene abibwira umuvyeyi kugira ngo umuvyeyi kandi hari igihe abibwira n'umuvyeyi ntanabitahure sivyo akavuga ati no oya ivyo nukuravuga sivyo hoho ari nk'umugabo ari nk'umugabo wiwe donc asanga uwo mupapa si se wiwe n'umugabo wa mama wiwe hoho usanga biri pure usanga ahubwira ati reka kumbeshe umugabo kwa ibintu byinshi ariko mu mudamu ataba hari ugasanga umugabo ni wabahari kenshi abari ngaho ugasanga ni dufate umugabo ari muri ba bagabo genre abantu bose ba respect
ya handi ahantu hose acavuga ati wawe ni intungane. Rero ugasanga uriko uramuvuga ko nk'ibintu nk'ivyo ntibabitahure, bahabwira ati ivyo bintu uriko urabona nasoni urya ariko ni hungabana, kuko hariho abana baca bahungabana, hariho abana baca bagira novuga gute ihungabana muri bo. Ndazi umukobwa yarageze kubaka ariko muhira bakama bamubwira ati none kutatwereka umufiance wawe iya kwa hari iki umugabo umwana neza w'abakobwa yakubwira ati jewe nta muhungu, ariko yaragiye kubonana n'umuganga aravuga ati ikibazo mfise jewe nashurashuju na papa wiwanje nkiri umwana mutoya. Usanga afise ihungabana ryo nk'umuhungu bahuye kumva umenga ahuye n'ishetani igikoko ahuye n'ikindi kintu ukyumvira none gabasha, ugasanga yaragwariyemo n'ibigwara bigeze babimenya. Ugasanga umwana aragwaye ibigwara bifatira mu binga vyirondoka, ntiyigeze yitura abavyeyi, ntiyigeze abwira muvyeyi wiwe canke naho yo mubwira umuvyeyi, ugasanga umuvyeyi we ntariko aramutahura. Hariho abana bashitwe turavuga bino bintu, hariho abana babangamiwe ngaho hanze bagenda nibikomere usanga ari bya ikibazo gishiki haba, usanga ni ca kintu udashobora kubwira umuntu nomwe. uri oblige yo kubitwara wewe nyene, uri oblige yo kubitwara wewe kubera yuko ufite message ko niwihenda pime. kandi antuka umugabo arinda yubahuka gushurashuza umwana wiwe umva basi akavyubahuka, nibaze yuko atotinya kumugirira nabi basi abivuze. Antwe n'umwana aravyumva avuga ati antwe nimba papa yihenze akafata ku nguvu jewe ndi umwana wiwe, nibaze ko atobwira n'ubwoba bwo kunyica. Ndafise ikibazo est-ce que kugira ngo umupapa yitore ashurashuze umwana wiwe yivyariye, naho toba yaramwivyariye, naho toba ari we yamuvyaye, me ivyo bintu iyo phénomène sindanayitahura. Ni esprit diabolique, tino twari esprit diabolique. Nukuri kubera yuko antwe n'ibintu atari esprit diabolique, ni ingwara. Antwe ni ingwara, abaganga ariko badukurikirana muce mutubwira antwe ni ingwara ko ntibiri normal. Basi nka kurya uce wumva ngo umugabo, dufate ngo umugabo ngo wakahanta ngo yafashe ku nguvu nk'umwana wa senka, nkumva ko iyo bari ingwara. Iyo ni ingwara ntibitahuritse. Uri umupapa en plus ufise umugore, ufise naho umufise, kumva ko woshashuza umwana mutoya. Guys, abana batoya n'abana sibyo. Rero hari ukuntu ashaka kwiyumvira none nk'ibi bintu ndabibwiye mama yo ntahura gute, urazi ko hari abana urazi ko hari n'abana bashaka kwibwira mama babo, ukazomva mama akamubwira ati ahubwo ngo ni wamwishiriye. Abavyeyi bo rero baragoye, bari très compliqué somehow. Ukiyumviriza ukamubwira umuntu akakubwira ati ngo yango ahubwo usanga ari wamwishize ko kandi urazi ko ivyo bintu tudatahura umwana wawe. Urazi ko ivyo bintu bituma novuga si ku bakobwa, ivyo biratuma abakobwa benshi baja mu ngeso mbi. Kubera ko basi hariho usanga umuvyeyi mu bisanzwe umuvyeyi niwe yarakwiye novuga gute, umuvyeyi niwe n'abavyeyi bashimwe bari bakwiye kutwizera gusumba ukundi muntu wese yotwizera. Basi naho ego basi woba uri mu makosa, umuvyeyi wawe ntiyoba ko atoba uwa mbere kukujija. Ugiye surtout warose izo nguvu zo kugenda ukamubwira, natwe n'ibintu bitaba vyoroshe kuvuga, ukaronka izo nguvu zo kugenda kumubwira mama bimeze ukuntu.
antwa aho kuje Noel kuce basi niwe yokumviriza ariko uno munsi hari abavyeyi badashaka gutahura abana hari nk'umuvyeyi umubwiye ikintu aca yumvira yuko ahubwo ni wowe urishira soni hari umuvyeyi umubwiye ati jewe niko ndiko ndabangamirwa muri ibi nabiri yakubwira ati ahubwo wewe sinzi ibindi bintu nandero ufiswe ngo nandero sinayiguhaye ukiyumvira ngo gute ngo papa wawe ngo yokubahuka wewe niwumva yuko ari wowe wa mwana wamwubahutse ukiyumvira none kwimubwira no kubihora ugasanga umwana akuranye ico gikomere kandi plus tamwumviriza plus wa mugabo abandanya muhohotera sivyo plus wa mugabo hari igihe n'umugabo ashaka kubwira ati uwo mwana wawe sinzi yananiranye urumva bivaye niki n'ibintu azi yuwo ariko arakora ugasanga umwana yarahohotewe umwana agendana igikomere gikomeye cane hariyo des témoignages duhura nazo ugasanga umuntu akuze avuga ati jewe narashurashujwe na papa wiwanje fise imyaka kuva ku myaka iyi nini kugeza fise imyaka nka 20 ndi muri ubwo buzima shaje rero nk'umwana yabaye yakuze akuriye muri ubwo buzima hamwe shova nka A25 mama we atanguye kumubwira ati we bimeze gute kutatwereka umufiance kwa kutashaka mariage ko atakinisha umugabo tubwira urumva rero abavyeyi bose bari baba abana bo presque nka bose bagira mariage kuri psheshe y'abavyeyi ndakubwira sinzi ko abavyeyi bose bumva muri mariage uri usanga nk'umuvyeyi akubwiye ati je ndakene umvireho de basi washaje abandi banamugana bariko bagira mariage ngo none wewe ngo kwa urumva ugasanga umwana yakuranye ico gikomere ivyo sivyo arimwo wariko yumvira wewe yiyumvira ibindi bintu akavuga ati eske hamwe noja ku mugabo uyu mugabo nawe ntazohava mpohotera ntazohava donc ugasanga umwana afise igikomere wowe ntuzi igikomere afise nk'umuvyeyi wowe gusa ikintu wowe wumva muri wowe ati wa mwana kutaja ku mugabo kutagira ariko ntumenye ati mbega umwana wanje nihe rezo ihari ituma atagenda voilà ni kubera iki ndamugira ikintu c'umuhungu acumenga arahungabanye muri ko hari umuntu ushaka kumubwira gusa umuhungu akovumenga asha arahungabanye arabuza amahoro kubera iki abana barahohotewe bakiri abavyeyi nabo usanga bigumira mu bintu byabo bamwanya abana babo ntibagira abagenzi abana babo rero ca tugira duhanura n'abavyeyi beza umwana arakeneye ko umugira umugenzi antuka umukobwa umugenzi wiwe wa mbere yarakwiye kugira yobaye mama wiwe Pone yuko agiye kumubwira tuyeke n'ivyo vy'uko genre umuvyeyi waba yamuhohoteye canke iki ariko twe duhura n'ibintu vyinshi duhura n'ibintu vyinshi umwana akaza kukubwira par exemple ari nk'irya mbere ugomba kuja muri relation urumva ukagenda ukamubwira umuvyeyi wawe ukamubwira mama jewe meze kunoku genre basi ukamusaba impanuro rero abavyeyi bo ingwane bafise wumva umenga ugiye muri relation umenga urataye indero urumva bo bace biyumvira kwa kundi bobo bakura porque ubu turi mu yindi turi mu yindi generation nibaze yuko generation tugezemwo n'umwana wa Keza abatanguye kwiyumvira mushe rero abavyeyi bari bakwiye guhumuka amaso bakabona mode tugezemwo niyo nyene mode tugezemwo bakwiye kwegera abana babo ati karahuye n'umwana si imyaka 15 twari ahantu nari ngiye kuramutsa nari ngiye kuraba umuntu agwaye donc nko dukwiye kusanga nyene hari abantu benshi baza kuraba abantu bagwaye abagenzi biyo b'uwo muntu canumva uwo mwana bari kuramuraba bibaza ngo arakuze ariko canumva atanguye kuvuga ngo jewe ngo sinzosa gukundana ngo kubera ngo narabaje mu rukundo ndamuraba ndabaza ufite imyaka ingahe acambwira ngo ufite imyaka 17 ans Imagine umuntu ashaka umwana wa 17 ans ntazasubira mu rukundo ngo yarababajwe
jere naricaye ndiyumvira eske nyene ndamuba uri sûr n'ikintu mvuze basi canke wamuvyumva tu abana babivuga ngo ngo je nkumva ngo maze ukunda ngo n'abahungu batatu ngo maze ukunda n'abahungu batatu ngo bambabaza ewe arantera histoire yiwe ndavuga ati no ya vraiment rero ikinye tuce tukivuga gute ni two turavuga yariko aravuga Rove ni abana muri iyo myaka nyene 15 ans 16 ans ubu adolescent butanguye rero butanguye umwana uramuba hafi no pa kumubwira ngo urumva ngo ivyo bintu kurakorana amakosa ego n'amakosa mbe n'amakosa mu ruhe ruhande gute bimeze gute kuvyerekeye voilà bimeze gute pana kumubwira ngo urumva ngo yahangu ngo iyo myaka yose yo kuja mu rukundo no moriente neza umubwira ati bimeze voilà hariho ya histoire y'abantu uzawumva umuntu abumubwira ati ngo mama yabwiye umwana wiwe ngo ntihazagire ngo umuhungu ngo akuja hejuru sivyo hama baca barashanja umuhungu aja hejuru umwana aja hasi donc umukobwa ajyama kuntuzeya ajyama hasi umuhungu nawe ajyama hejuru acagenda kubwira mama ati mama warambwira ati byagenze ngo umwana acatwarinda mama waramubaze byagenze gute ngo ndiwe wambwiye yuko umuhungu ngo ngiye hejuru ngo Jean umuhungu yaciye aja hasi umukobwa acaja hejuru umuhungu yaciye aja hasi umukobwa acaja hejuru sorry umuntu uza nawe aramubwira ati mama waramubaze rero byagenze gute jewe naciye ngira gute twaciye dushanja jenja hejuru nawe bavyeyi urumva uko kuntu ni guhereza umwana information zitaba atari nziza sivyo wowe umwana muhereze information umva realite umubwira ati ubimeze uri kose timeze uko umwana amaze kuja mu mwajya maregre mu maregre umubwira ati bimeze uku ni uku ni vyagenda uku bizogenda uku rero twige kugitwa ko turavuga twige kugira abagenzi abana umwana wawe mubera umugenzi pa kumubwira ngo urumva ngo ivyo bintu n'amakosa hawe kandi bivanye n'ukuntu Jean novuga kurya par exemple umukobwa ariho akija mu règle ira ubwa mbere bivanye n'ukuntu umuvyeyi wiwe amuhaye information mwana ategeza kamazi none ibi nibiki bimeze gute araba batabizi ariko antwo ubusina ko araba batabizi bref ari umuvyeyi akwiye kumubwira realite yose ariko bivanye n'ukuntu umuvyeyi aba yabimubwiye hariho ibintu umwana adashobora kuja kubwira umuvyeyi ariko umuvyeyi mubwiye akayimubwira nkuko yobereka abibwirwa n'umugenzi wiwe Jean akabimubwira byose ukuntu bimeze akamubwira niwakora ambwira sindakubujije kuja muri relation atwo nibaze ko nta kintu kimuvyeyi yokora kugira ngo abwire umwana we ngo ntuzokundane n'umuhungu cyangwa ngo abwire umuhungu ngo ntuzokundane n'umukobwa ubu muri 21e siècle sinibaze ko biba rero twige mwige kugira abana abagenzi banyu komse n'abana ntibasaba gutinya abavyeyi kuburyo hariho kandi apana umwana ngo urumva ngo je ngo ndamuhanura hariho kumuhanura ugasanga urazi yuko hari umuvyeyi voilà hari umuvyeyi ahanura umwana wiwe ariko yaguye mu ikoso umwana atacaga ikiza urumva duske tubona twumva n'umwana wa 13 ans umwana wa 14 ans ngo yatwaye inda antuka uko bimeze kose ego umwana yakoze kose ariko antuka uko bimeze kose nuko ikosa rinirije ku muvyeyi no kuri bon ego turabizi yuko hari abana bibitumva nitworeka kubivuga turabizi yuko hari abana nyene bananiranye ariko nubwo yoba yananiranye gute uwo umwana uramugorora igiti ukigorora kikiri gito nutamuha impanuro nutamuhano rero iga kugira abana bagenzi banyu ni hamwe bazohura nayo mahohoterwa n'ivyo bintu vyinshi kuko bahura n'ibintu vyinshi cane n'ingorane zigiye zitandukanye rero nimwababera abagenzi bazokumva yuko babugururukiye bakubwira ati ikintu cyose kimwubaki ugasanga umwana ariko arakubwira ikintu cyose atana kimwe aguhisha akumva kumenga yo kubwira akumva kumenga ni wowe muvyeyi wiwe akumva kumenga nyene araruhutse muri we urumva apana ugasanga umwana ariko asanga umwana utko kintu maze kubona kenshi umuntu akugira
umuntu arondera umugenzi genre iyo atamufise cyane ariko iyo umuvyeyi abereye umugenzi umwana abagenzi uwo mwana ko kenshi usanga atana abagenzi bamwe chance mu bintu bibi kenshi usanga afise kubera ko babagenzi usanga bari close goals ntabo aba afise kubera iki ibintu byose abibwira mama wiwe aramwugurukira mama wiwe agiye kumubwira ati mama uno musi haje kunzira ngo umuhungu ameze ukunoko urumva ariko kudugenda kubwira ikintu umugenzi wawe nkuko je nutokubwira ati rero no musi haje kundondera umuhungu ameze ukunoko urumva mukeshanjira mama kuko wowe uri kora akamumera hami wana hariho umwana ashaka kubwira umuvyeyi uko nyene ugasanga mama wacu yamukankamira oya tukuri mama wawe ameze ivyo ntavyomubwira ikasha avyomubwira rero abavyeyi nutiga kugira umwana wa mugenzi azogenda kubahiga abagenzi hanze kandi hanze azoronka mauvaise information azoronka ama information mabi azokumva urumva azobwira umugenzi we ngo urumva ngo vyagenze ugaca muhanura ukundi kuntu kandi acigira usanga afise abagenzi benshi kandi usanga ariko ahanuza abantu benshi ko usanga we urumva jewe ndamubwiye wese ivyo umubwiye urumva akabura ivyo afata n'ivyo areka urumva usanga igacaye mucanga muri we usanga ngo agendana ibikomere hazogera ko agera muri ya myaka ubwo ya myaka habageze ko ahindura ivyiyumviro ntazoba novuga ageze nko muri ya myaka dufate nko mu myaka ya mariage wewe azoba ariko arondera kubanza gukira vya bikomere agenda aragira usanga imyaka irikira mujana hagere aho yiyumvira ivya mariage imyaka yaramujanye ni kuzusanga nyene ibintu bimeze rero bavyeyi beza twige kugira abana abagenzi kandi umwana akubwiye ati bimeze uku urumva uzusanga bigenze nabi turabasavye bavyeyi iga kugira umwana umugenzi wawe kugira ngo ejo nazohura n'iryo hohoterwa nahazohura n'ivyo bintu bigiye bitandukanye azokumve donc avuga ati je umuntu wa mbere ntegeza kubwira bino bintu kandi akubwiye ikintu mutahure umubwira ati bimeze gute ufata umwanya ivyo bintu birabe nimba ari ivyo canke atari ivyo sivyo kugira ngo umwana ntakure muri ubwo bubabare ntakure muri iryo hohoterwa usange ariko arabaho ubuzima bubi bivanye nawo muvyeyi namwege bavyeyi biwe mwamubereye gito niko ntumvuga reka turangize bo murakoze bese bako muratwumvirize bavyeyi beza mutubera abagenzi boje gusaba mu wanje n'umugenzi wanje jo wanje n'umugenzi wanje vraiment namwe abandi bavyeyi mubere abana banyu mwumviriza abana banyu mubatahure bamenye yuko ubu ibintu vyarahindutse ubu ntibikiri kumwe vyari kera ego murakoze mwese mweko muradukwirikirana. Ciao.